Ibyo bihugu tugiriranira imigenderanire myiza. Ntitwipfuza yuko tugiranira imigenderanire n'igihugu gikoresha uburyarya, igihugu kiriyorobeka. Ntibishoboka ko hari igihugu gishobora kuvuga ko gigomba gukundana n'Uburundi muga kiriko kiriyorobeka cashize ihwa mu kirenge kugira ngo turihonyore. Ibihugu bimwe bimwe birabizi. Abarundi ni igihugu ca mbere kirimwo abantu bafise urukundo n'umubano mwiza. Nikimenyamenya ntiturigira twumva ngo Uburundi bwagiye gusomborotsa ikindi gihugu canke ngo bufate mu mugongo uri kwarononera ikindi gihugu. Ico kirerekana umutima Abarundi dufise w'urukundo. Twebwe imisi yose twishakira umubano mwiza n'ibindi bihugu, mugabo ntidushaka gukorana n'indyarya ziduhenda ngo turiko turakundana mugabo zashize ihwa mu kirenge ngo rituzibure. Mbega ko tuzi gituma zirya mpunzi bazifashe nk'ingwati. Erega bazifashe nk'ingwati kugira zikingire abakoze amarorerwa mu gihugu cacu. Turabizi. None abo bakoze amarorerwa bariko bungura iki ivyo bihugu bibanyegeje? Kera kugira ugira umubano mwiza, umwana akoze ikibi mu muryango agahungira mu wundi muryango, wacubaza urya muryango utumwana kwaje wanje na mahoro. Hanyuma abavyeyi biwe bakavuga bati asize yononye mu rugo murungike ahubwo tumuhane. Umubanyi adakora uko ntaba ari umubanyi mwiza. Umubanyi mwiza aravuga ati mbega bako baje ngaha nibiki, hanyuma agaheza akabarungika tukabahana. None aho kubarungika ngo bahanwe, wewe avuga ati ahubwo n'Abarundi mwese nimuze mu bakingire kugira ntibaboneke. Ko rero bashaka ubukunzi ku Burundi, nibabanze abo bakoze amarorerwa babaduhe, duheze mu Burundi, duheze tubacire urubanza, hanyuma bakozwe ko nibibi bakoze nabo batekane mu mutima. Erega nta Murundi yakozwe ko nabijya vyago byo mu 2015 azote